Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambuza kuri chaîne yanyu Mwirudene Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru yo kugenekerezo rya 22 Kigarama y'umwaka, akaba ari amakuru ncacane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'umutekano niho dutanguriye amakuru yacu ngaha mu Burundi na cane mu gisagara c'ubutunzi ibujumbura, aho ikibuga c'indege Melchior Ndadaye co ngaha ibujumbura camaze kugoswa ndetse bamwe mu bagicungera bamaze guhunga nyuma yuko intambara yo muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ifashe umurindi wo hejuru, ndetse ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zikarangira zihungiye mu Burundi ndetse zigahungana na bamwe mu bagwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo ndetse na FDNB. Kuri ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ibintu bitifashe neza mu gisagara c'ubutunzi ibujumbura, abanyagihugu bari mu miborogo. President Ndayishimiye yakiriye inkuru imubarira yuko umugwi witwaje ibigwanisho wamaze gushika ku kibuga c'indege ibujumbura ndetse camaze gufatwa nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Numuje kandi President Ndayishimiye we yariko aratangaza cyangwa se yariko arasaba umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ko ngo iyo umufasha bakongereza bagafata amakambi y'abasirikare mu Burundi bakayurungika muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, bagiye kugarukana amahoro cyangwa se bagiye gufata igisagara ca Uvira cari kigaruriwe n'umugwi witwaje ibigwanisho wa AFC M23. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Kongo baba 10,000 ngo bagiye gufatikanya n'igisirikare ca Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ibiriko biraba ku bana b'u Burundi ngo biteye ishavu abanyagihugu Burundi na cane abafise imiryango y'abasirikare bagiye kurwana muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Twaba bari kubijanye n'abasirikare bashika 271 bari bategetswe kujanwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, ariko baravyanka haca hafatwa ingingo yo kubapfunga, baciye barenguswe imbere y'ubutungane ndetse baca bakatirwa gupfungwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose, bagirizwa ko bashise kurya ngo kurwana muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Perezida Ndayishimiye kuri ngubu abarundi baramwagiriza ko ariko arahonyanga agateka kaze na muntu na cane kuba agateka k'abasirikare bariko baragwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Namuje kandi isaha n'isaha abasirikare ba leta y'u Burundi bama bagwe muri Kongo, ndetse bamwe mu bashikijana ejo bundi ngo barafashwe matekwa no mu gwitwaje urwanco wa AFC M23 nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Nyuma yuko President Ndayishimiye yafashe ingingo yo gufata abasirikare mu makambi ngo barunguke muri Kongo bikanka, PM Niyongabo yavuze ko adashobora kongera gufata abasirikare ngo bajye kugwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ataco bariko baragwanira. Intambara ya Kongo irahungabanyije umutekano w'u Burundi. President Ndayishimiye atangaza ko intambara ya Kongo imuteye ubwoba ntangire, ndetse murabizi ko n'ubu ngubu yamaze kugaraha imipaka ihuza u Burundi na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo yo hasi, avuga ko ari mu rwego rwo gucungera umutekano wiwe. Nimuje kandi muri Kongo habarizwa imigwi yitwaje urwanisho itandukanye, harimo ndetse n'irwanya Burundi nka Red Tabara. Kuri ubu ngubu umugwi wa Red Tabara uko bagora amaze kwisabikanya ndetse uranihuje na bimwe mu bihangange bya CNDD-FDD na cane bahunze mu mwaka wa 2015 ubwo habaga kudeta yakorewe wari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Abo bace bahungira mu bihugu bitandukanye, bamwe rero bari muri Kongo ndetse nk'uzwi cyane nka Godefroid Niyombare ndetse na Hussein Rajab. Kuri ubu ngubu amakuru adushira cyangwa se amakuru dusumira avuga ko kuri ubu ngubu bamaze kwihuza no mu gwitwaje urwanisho wa Red Tabara ukora mu manuko ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Red Tabara muribuka ko yigeze kugaba igitero mu Gatuma ndetse igaca ihagandagurira abasirikare b'u Burundi ndetse na zimwe mu ngoro y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nayo yarasambuwe n'umugwi witwaje ibigwanisho. Uyu mugwi kandi wagiriza leta y'u Burundi ko ngo yase kubashira mu butegetsi bw'u Burundi ngo bitazotuma rero iha agahengwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero ubona ko Ndayishimiye ibintu byaramukomeranye, amakungu yaramukomeranije cyangwa se ubona ko atamwitaye ko biriko biramuba, ko bavuga ko ari we ariko arisamburira ko n'impene, ndetse bakanatumura bavuga ko ngo usenyura urwiwe umutiza umuhoro nk'uko amakuru n'ubundi abishikiriza. Kuri ubu ngubu rero Ndayishimiye harafise ubwoba ntangere ko ibintu byose bishobora kuzuba bibi mu Burundi, mu gihe kandi ariko arahwibikana ngo azobashe kwitoza mu kiringo ca
kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ariko abarundi bararahiye bararengwa bavuga ko Ndayishimiye niyaramuka yitoje muri ico kiringo ca kabiri ngo ibintu bizoba bibi mu Burundi ndetse bakanavuga ko ngo hashobora kuzoba ikintu gikomeye cyane. Reka dusimbukire igihosha gisandema igihangange Lenine Nzoyihaya kirabangamiye abanyagihugu. Umunyagihugu yatwandike agira ati twashaka ubutabazi ku muntu yitwa Lenine Nzoyihaya aba muri gihosha quartier Muyaya aho bita mu Gisandema. Uwo Lenine abitwa abajoni naje cane b'abahungu arababangamiye cane, arakubona akurengera ko ataco aguhoye akagukubagura akagusiga uri iyondo. Aho bigeze ngo haraho asigaye ababwira ko ngo adakeneye ko baba muri quartier ngo hako ngo azoguma ababona azopfuma abica ubu yiyita nye n'ubutaga. Turashaka kumenya icari n'ico ajejwe ngaha mu gihugu ndetse no muri quartier kuko inguvu zozo ari nazo yamana n'imbonerakure zaha mu Gisandema uza ubona atoye telefoni agahamagara chef de poste wa Gihosha canke chef de zone ngo bamurungikire abapolisi bamufatire umuntu yumvise ko yorenganya. Hari kandi naho uza wumva ngo ahamagaye komiseri kandi birangira abapolisi baje atanga amategeko akagera karenganywo tudatahura aho inguvu azikura. Turipfuza kumumenya no kumenya aho avana inguvu zo kurenganya no kwifatira uwashatse wese nk'uko womengo nuwo dakorwako. Abo babazi kino gihangange Lenine Nzoyihaya co mu Gisandema muradusangiza ivyo ajejwe n'amateka yiwe, kimwe mu biranga ahatagira ubutegetsi nyabwo ni ibinyene ko usanga hari abigira bugabo bwigaba kugeza aho n'inzego z'igihugu bazigira ikigwanisho cabo. Ubu rero uyu mugabo akaba ahungabanyije umutekano ndetse n'umwidegemvyo wa abanyagihugu. Reka kandi tunyarukire n'ubundi no mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi nta cane rero kuriko biravuga kuri ico gihangange ku bihangange biri mu butegetsi bw'u Burundi. Reka turabira hamwe ku yindi nkuru ijanye n'ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi nabyo tubibasangije cane mu Gatumba. Bavuye i Uvira bibagoye bashika mu gihugu cabo baca barapfungwa mu Gatumba. Ubu ni ubutumwa butabariza abarundi batari bake baheruka gutahuka mu Burundi bavuye mu gisagara ca Uvira muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, aho ihuriro rya AFC M23 ryifatiye ico gisagara kuva ku wa 10 Kigarama uyu mwaka. Bano barundi baciye barondera gusubira iwabo baramaze imisi ahitwa Kavimvira muri Kavimvira M23 AFC itaraberekura. Wa 17 Kigarama uyu mwaka niho bashoboye kwinjira mu Burundi, bari bazi ko bagiye kwiruhutsa bashitse iwabo, none kugeza ubu bapfungiwe mu Gatumba. Baharurwa mu majana, ingwara zifatiye ku isuku rike zirabarembeje. Uwamye kubaraba ejo haheze yanditse agira ati mwiriwe neza, twashaka gutabariza abenegihugu bamaze iminsi bapfungiwe ahahoze
hugaraniwe abantu bagwaye corona mu Gatumba hafi y'ikigo ca gisirikare. Uko byatanguye hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 kigera mu mwaka, aho umugwi munini w'abenegihugu bari bamaze imisi bugaraniwe mu gihugu ca Kongo kubera umutekano muke uhagarangwa, bamaze kumva ko umugwi wa AFC watanze agahengwe ko gusubiza abarundi wabo, niho bafata inzira bagana ku rubibe igihugu ca Kongo gihana n'u Burundi. Hanyuma abasirikare ba AFC baraheza bahereza abajejwe umutekano ku ruhande rw'u Burundi. Abo nabo ico bakoze bahavuye babasaka, barabaka amatelefone, hanyuma babajana aho mu Gatumba muri ico kigo. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 kigera mu mwaka, barababajije umwidondoro wabo, bararoswa utubiyete de sorte, utwo bobo bita uturesi, babwirwa ko bazosubizwa iwabo bukeye. Igenekerezo rya 20 Kigarama uyu mwaka ku munsi wa gatandatu bararindiriye gushika n'ubu ntibarabatabaha. Ubu rero batewe n'indwara itaramenyekana yo gucibwamo, aho hatanguye gufatwa bake bake, ntibagira amazi meza, nta fungurwa, nta n'ico bifuka, imibu n'imbeho nivyo biharangwa. N'ubu ntibaratahura ico bariko barazira, kuko bari bizeye ko batashe none bapfungiwe mu gihugu c'amavuko. Turabasavye mubatabarize kuko babajije abapolisi bahacungereye, babishura ko imodoka ibatahana itaraboneka. Ibintu bobo bita amanyanga narirya harimwo ababa mu gisagara ca Bujumbura, sinashoboye kumenya neza n'igitigiri cabo, ariko baba amajana 4. Ibi bintu Perezida Ndayishimiye arabizi, umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawontuye arabizi, umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye arabizi. Aka si akamaramaza mu gihugu. Burya umurundi afise agaciro kangana gute mu maso ya leta y'u Burundi? Ni gute kandi umurundi ataha mu gihugu ciwe agashika apfungwa hafi indwi yose atakosa na rimwe afise, akarazwa ahantu hatagira amazi, aho ataronka ifungurwa n'ico yifuka kugeza aho akagwarira? Aba bantu koko bacumuye kuki? Ivyo rero bikaba biriko birabera mu Gatumba nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Reka kandi tubanareze n'ubundi mu makuru yacu kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, turabire hamwe n'ubundi kubiriko birahavugwa, navyo tubibashikirize uko bihagaze. Ico musabwa gusa no gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze murababamire kubona notification zijanye n'ama kuru imbonesha kure yanyu himwe rudende hibiriko irabashikiriza umwanya kandi ntimujye kure yayo. Gusa tereka tubanze dukubitire kubiriko biravugwa ijya nino, maze navyo tubandanye ubibashikiriza, maze navyo muce mubyimenyera mu buryo bw'idonido. Ukuri ku gisirikare c'u Burundi kuva ku kwiyumva nk'igihangange kugeza gusenya n'amasezerano. Icambere igihugu gito ciyumvaga nk'igikomeye mu myaka ya za 1960-1990, Uburundi bwiyumvaga nk'igihugu gifise igisirikare gikomeye mu karere k'ibiyaga binini, nubwo ari igihugu gito. Ibi ntibyaturukaga ku bunini bw'ubukungu canke ku ntambara bwari bwaratsinze, ahubwo ngo vyaturukaga kuri discipline ikomeye mu gisirikare c'u Burundi, aho command structure yari ihamye. Igisirikare ngo cari cubakiye ku mwuga, aho ngo kuba ku myivumbagatanyo ya politike. Ico ciyumviro c'ububasha ngo cari igitekerezo
ciyubatse mu mateka atari mu rugamba rwa nyarwo ndetse ngo rwo guhangana n'igihugu runaka. Icambere guerre froide Uburundi kuri bloke ya Rusiya. Mu gihe ca guerre froide Uburundi bwaje kwiyegereza bloke ya USSR Rusiya mu vya gisirikare. Abasirikare benshi batozwaga n'abasovieti intwaro n'imyitozo bikurikiza doctrine ya Est. Iyo doctrine yibandanya kuri discipline ikabaye kubaha hierarchie igisirikare cyubakiye ku itegeko ni inshingano. Ibi ngo byahaye igisirikare cy'u Burundi icizere gikomeye kugeza aho cizeye gutekereza no guhangana na Repubulika Iharanira ya Kongo yitwa Zaire, yari ifite umubano ukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo intambara itigeze iba. Ico gitekerezo kandi ngo cari gihari gishingiye ku ukwiyumva atari ngo kugereranya ubushobozi nyakuri. Muri 1993 gushika muri 2005 gutsindwa ngo bitari ubugwari cyangwa ubugome. Intambara yo mu gihugu yatangiye muri 1993 yazanye isomo rikomeye. Igisirikare cy'u Burundi caciye gitsindwa inshuro nyinshi, ariko kandi atari ukubera ngo kubura intwaro, atari ukubera kandi kubura ngo atari ukubera ubugwari, kandi atari ukubera ngo ko cyarwanije abaturage, ahubwo ngo igisirikare cari gifise ihame rikomeye ryo kudatera abaturage ku buryo ngo byakigoye kurwana n'imitwe yitwaje ibirwanisho ivanze n'abaturage. Doctrine ya kera ntiyari ihuye n'intambara yo mu byaro, bituma igisirikare gitakaza uduce twinshi mu ntangiriro. Ivyo rero ni bimwe mu bitangazwa n'abahinga mu vy'intambara bagaruka ku bijanye n'igisirikare c'u Burundi. Bavuga ko rero kuba caratsinzwe urugamba ngo atari uko kitari kizi kurwana, nuko Ndayishimiye nawe ubwiwe bitomora avuga ko mu gisirikare c'u Burundi gikomeye cyane kandi ngo gishobora kurwana urugamba. Rero dushimira mwese muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza kuri no saha dusuzeringa hatuza gusubira makuru araza kubageza ko usamwe yo gufyonda suivre partage ndetse na sabura kugira ngo tuze turabana makuru n'ibiganiro byamwe zose turiko turabashikiriza kuri no chaîne ya Numero de Isange TV, chaîne ibirikira bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.